Ah bon, supposons que twe natwe twiyimvye iyacu ishobora kwimba bonyine cyangwa ishobora kwimba umunyamerika cyangwa ikimba umushinwa cyangwa ikimundi muntu. L'essentiel nuko twe elema twe tugurishije ni matière brute. Il y a 6 pays au monde zidekuriye zonyene kugira enrichissement ya uranium. Ni zitandatu twe ntiturimo. Nsoba ngo ni mwarishize ngani bazokwemerera. Ibihugu rutura byaramaze kwiyugarako ntibizokwemerera. Ico gihe bizogenda kuri ivyo bihugu nyene barishisa twe baduha agafaranga. Byumvikana ko niyo nyene matière brute nuko tuza tuyifise nitsoyikubita mu muriro ngo iduhereze umuriro muri énergie nucléaire nibikunda. Il faut d'abord kugenda kuba traité ibe enrichi cette fois-ci batugarukanire. Évidemment harimo na valeur ajoutée uravyumva ko ntizo bikigwa cagitigire kwa tuba twamaze kwishora. Hanyuma amakenga afise izo reacteurs zikoreshwa ibyo twokwita les atomes zantuze za uranium, kandi selon uko avyumva il y a les traces za uranium nivyo selon amantuze yabaye novuga ama prospection yabaye arekana n'intara zimwe se trace d'uranium. Kubera iki mbega tutarihutira kwiga ukuntu zicukura ngubwa mbere ngiya twashanse kwihuta ivyo tubona vyo duha amafaranga, ivyo vyo duha amafaranga bitera n'ibihugu amakenga ngira twabaye turavyihoza mugabo utworonka abifuza kwicukura mu buryo buboneka bumeze neza, hanyuma mu buryo ata incident yoboneka se matière brute bakazitwara twarondera kwera bakabidukorera. Ni kubera ko twoguma turi inyuma abandi ngo badusige mu igiterambere. Nivyo hari wavuze kumbure ndagishikako ni giki ko baturekuye kugira ngo kubera kiba badufasha ubwa mbere. Est-ce que n'urukundo ni iki? Ni kibazo effectivement kandi gifise bukomezi bwacu kibazo yabajije. Murakoze cyane kubawa cegera cyambere cyo kwinama nkenguza amateka y'u Burundi kumpa ijambo kugira ngo ngerageze kwishura ku bibazo ubu akenguza amateka babajije. Wa mbere nyakubahwa honorable Gade yabajije afise n'amakenga kuvyerekeye sécurité nucléaire, abona kumbure n'amazi ariko arameneka ku mabarabara, abona umenga kumbure nimba atacu umuntu yitayeho mu vyerekeye ivyo tubona ngaha. Mbega iyo sécurité yo turizeye ko hari kizodufasha, eski iyo sécurité koko izoboneka? Biri mu bibazo yibajije. Mu bisanzwe iyi sécurité yo kuri énergie nucléaire si yacu twenyene, ko ni sécurité ubwa mbere uje kuyidukorera amenyesha neza yuko baratwijeje yuko incident ari zero, incident ari zero. Ikindi batwereka ko nubwo hoba inerere ibaye kuri fonctionnement yayo ubwo nyene iyo nyene ica yizimya automatiquement iyo nyene tugatuma tubura umuriro. Barabitubwiye batubwira yuko la sécurité est totale. Nivyo akahise kumbure sikeza turavye byabaye hariye Chernobyl, tukibaza duti mbega ngahi iwacu ntibishobora kuba. Ariko sinibaza kuko uyu munsi uravye uko ibihugu biko birubakirwa centrale nucléaire, no plutôt énergie nucléaire ubu ni byinshi cyane. Aha ko amanama twavuze hari nayabaye imbere, wabona abandi bari en avance cyane mu bihugu by'Abarabu, bari en avance mu ma construction ya ma centrale ya ma énergie nucléaire. Mubare ko mvuze centrale kenshi cumenga ni multifonctionnel, harimwo gukora même les bombes atomiques n'ibindi. Non, ni énergie nucléaire aussi pour des fins pacifiques.
twe niyo dukeneye energy nucléaire n'ibihugu byinshi cyane biri nk'uwo wogerageza akagugoringa gahiga yobona ko hari ibihugu deja ubu biri bariko bakora ama energy nucléaire ugahiga iryo shirahamwe Rosatom ukaraba n'ishirahamwe rimeze gute ishirahamwe rya leta ryazobereye gukora ibikorwa nk'ivyo mu Burusiya bazikora ku buryo ata insida iboneka hanyuma kukwimenyera kumbure gufata minenegwe ubutunzi bw'igihugu nko kudakora amatuyo yatobotse n'ibindi ivyo ngira biri mu mico mugabo ifoke tuyivamo abo dukorana tukumva neza yuko iyo amazi asesetse ubwa mbere twe tuba duhomvye hanyuma ku mafaranga avamwo ubwa kabiri n'umunyagihugu ntari buronke amazi agenewe kuba yoronka ivyo ni akazi kacu ka misi yose tubwiza kwama turiko turahimiza abakozi dukorana yuko hari amatuyo tubwiza gusubira kuyakora igihe yatobotse hanyuma na bene wacu b'abarundi bayabonye bakaturya karate harya ahantu ariko harameneka amazi kuko hamenetse amazi hariyo quartier itari kiraronka ariko barabikora kandi iyo bitweretse birakogwa nagira ndamwizeze yuko iyo sécurité ni 100% nta incident ishobora kuba yobaho itewe niko izo ziri tellement protégé de telle manière que ataco tuma haba incident nimwe tujanye kubabajije wa kabiri yabajije afise amakenga nawe nyine kuri sécurité umenga afise n'amakenga ukuntu isi uyu munsi bayeho nyakuba kuri sasuma yavuze aratanga n'ibihugu bimwe bimwe ukuntu by'ipositiona kagera gute ibyo turatandukanye nabyo ko ni energie nucléaire ntabwo ari centrale nucléaire dukorera amabombe kuko abakora amabombe kuri iyi si avuye muri ibi vyuka novuga ubu butare nk'ubu nibihugu bizwi bizifise abazikora andore y'amanorme ubwo le monde ibashinze kwijisho twe nitutaruka gato ngo dukore na bombe nucléaire nta n'ubuhinga tubifitiye ngo ntabe batubonye mwavuze mukanya ko uwo gugoringa karaba akoresha amashini akaraba aho dufise ubutare uzi gute ko budacungerewe haje bije barabona ku munota kubuko buri macanye butari ko buriyimbwa ndabwiye yuko hari igihe higeze kuvugwa wacomokanye ibiro bitanu bya uranium yararondeye ku isi nzima uvuye muri Kongo ku isi nzima yararondewe icyo gihe ntitwabwaje no mu nzego nk'izi turimo canke mwebwe ngo turazi ko uwo muntu yararondewe maswe yigiye twoza kuvyimba ku munyege mu gihugu haruimba ikintu kwereko n'inzahabu uzimvye yinyege turabimenya tukaronka cumbwira rero uwoja kuyimba iyo energie plutôt iyo uranium aussi combien iri ntuze ifisi ibintu bitameze neza ishobora kuba yo kwiradia abanyagihugu le monde est tellement petit ku buryo iri contrôlé nahiri kweke tutarumva n'umuntu atubwira ngo bariko bareye no kandi iri aho dutuye les traces je parle les traces d'uranium zira aho dutuye murahazi mu Cibitoke murahazi za Bubanza murabizi kweke atawuragenda ngo yimbe aho gizo cyo tubwirwa uzoba ngo inka yahaciye ngo imvura irikira ngo yapfuye ivyo biri mu byo tubwirwa mugo nta muntu aragenda ngo je kuyimba nta numwe kandi natwe abe turaho uruhusha kugira tubanze turodere inzobere zimenyereye tubisabire uruhusha babone ibyo turiko turakora bitinyegeje atakwinyegeza no kugira gute sino no saba nyakomke amateka ko yotekana isi nuko imeze bwo umutekano uriho kandi uracungerewe bamwe bakoranye n'aba Ukraine n'uburenganzira bwabo twe natwe
dufite uburenganzira bwo dukorana n'uwari wese ku isi yifuza ko yokorana n'u Burundi. Aba bakiza ngo dukorane haraje n'abandi igihugu rutura naco baranyandikiye ngo dukorane nabo abanyamerika dukorane nabo baranyandikiye ko twokorana muri ibi nyene bavuga none uwa mbere twapfuye iki n'ivya nk'uwa mbere nzofata uwa kabiri ico nzi co ndabemereye uwa mbere kabisa mu byo twe tugeza mu bushakashatsi bwacu buke dufise no mu Rusiya wo tubona kandi undi yabikora neza n'umunyamerika arabikora uwa mbere aje tukabona ko bifuye tuzorondera uwundi ico dukwe duhiga ni energy ahiva uwiduha nuzo wayatworoheye tukabona ko tuyironka ku neza tukabona ko tuyironka mu buryo buzimbutse kandi kaba yogira ikimarira abarundi ko twe duhiga energy. Hanyuma hariyo agence internationale ya energie atomique yo irakurikirana gose cyane gusumba uko twe tuvyibaza ku buryo ahari des traces qui dit qu'il idafise des outils aujourd'hui ziparcourent le monde hejuru zimenye ubutarukono bumeze qui dit que muri twebwe batazi neza batinji bakaba ko tutariko turayimba hariyo espionnage hari ikizama ziko ziraba kidike abantu bikurikirana badafise inkuru z'ukuri gushika umunsi ico ndabemeje nuko atawuravuga yuko uburundi uko burimba iranium nta numwe murabizi naje nije by'ubutare nta numwe ariko arayimba ikene niko duhiga abahinga hanyuma tukabisabira aho bikenewe tukahigishira hamwe zo kwima ku buryo atagatotsi ku buryo yo novuga matière brute igenda gushikaho twifuza kwiga tukayigurisha nkuko abandi yazigurisha aho nta n'igihama na kizoba tuzohiga une société ibishoboye de renommée internationale une société iri sous le contrôle aussi ya agence internationale ya énergie atomique kugira nta kimwe cotuma dukora ibintu le monde itari kirabona ngo tuyihishe baba bibaza yuko tuko dukora ivyoza konona isi atari byo twe turimwo ni igihugu c'amahoro cifuza amahoro ku Barundi cifuza amahoro ku batuye igihugu no ku batuye isi ariko twotekana nta mpamvu nimwe kuko namaze kubona ko ari impamvu sinokwifuza ko iyo mpamvu iza ku gihugu cacu iyo ngorane iza ku gihugu cacu ize kudutera ibibazo twebwe dutere n'abana ikibazo twoyikingiye neje tukayirinda tukayihoza tugahigiye tuko turarondera ya iva mu mazi mishwara y'izuba mu muyaga n'ibindi hako dukoresha iyo ngo je vous rassure nimba tuko turayirondera nuko le monde kirayirukako kandi aujourd'hui des indices ziremeza neza yuko ari sans trace ari sans incident atayisida nimwe ishobora kuvamo ni kubera ko twoguma turi nyuma abandi ngo badusige mu giterambere nivyo hari wavuze kumbure ndagishikako ni giki ko baturekuye kugira ngo kubera ko bari badufasha ubwa mbere eske n'urukundo ni iki ni kibazo effectivement kandi gifise bukomezi bwacu kibazo yabajije tuyashira ko turacishura ndibaza hanyuma yavuze nyakubahwa yabajije ikibazo wa kabiri avuga Uburusiya Chine sibo bonyene bafise ibigwanisho nk'ibi sinkeneye no kubimenya kuko sivyo bindaje shinga kandi mvyo tujejwe nta nivyo bigwanisho tujejwe ahubwo tujejwe ivyo guhiga umuriro uza kugira neza abene gihugu bwaco no kumenyesha ko nuko yabo Burusiya yabo Bushinwa yaba Amerika yabo Bufaransa ibihugu bitandukanye birafise ivyo mwariko muravuga kandi barabujije kubikora kugira bacungere isi sinzi ko bazohava babizimya nabo hanyuma gutyo isi twese tukaja kubungane budasanzwe ico sindakizi ko kandi nta nubwo no kibaza nta n'ikibazo mfite no baza kwica kibazo mbaza ivyo bihugu bifise ivyo bigwanisha sivyo twe tuko turahiga na gato duhiga umuriro ni wonone isi umuriro twononera environnement n'umuriro bawuteguye neza n'umuriro uza guteza imbere ibihugu mu iterambere ahubwo gucererwa twahaveje tuvuga ati twaracerewe vomiye yuko dutangura tukaja mu bandi hanyuma tukawuronka hako ejo tuzava jewe shira amaboko hejuru ku mutu bati
kubera iki tutawurondeye natwe nguze kudufasha mu gihe le monde rikirirwa kandi ibihugu byacu mubona cyane biri munsi ya Equateur dufise umuriro muke cyane kandi dufise n'icyo tuma umuriro uboneka mugabo hakaboneka umuriro muke cyane ugasanga ibihugu birazi neza ko dufise umuriro muke birazi bukene dufise mugabo kugira ngo dufashanye kugira umuriro ugwire siho bari kandi ni mu byumbe ega ubu tumeze ukungira murabona uko niko nderekana ngaha ibihugu rutura birahejuru ibihugu twe turi hasi tumeze uku plus tuduga muri development plus nabo bomanuka ko tuduga niko bomanuka ninde yifuza ko yuko tumusumba kandi ntibifuza ko tunangana bifuza ko batudomina nyene hegemoni batudomine nibyo bifuza na hacu yo kumenya ukuntu twokora kugira natwe aho turonse breche yotuma turonka development tuduge kuko urabona tumeze uko twoduga nabo niko bomanuka mu butunzi nitwizere ko uzoduha agapaki k'amafaranga kuyiye kugira dutere imbere nta numwe nitwebwe nyene bazoduha duke two kugira twicara ahubwo twibagiye n'ibyo turiko turakora hama bagume n'ingwano ndibaza ko haninya abazidutera se twe tuzitera ngiye hari abazidutera bekure n'ivyo bari kubakoresha yabajije mukenguza amateka nyakuwa Fabiano avuga ko hazokoreshwa effectivement les réacteurs nucléaires hanyuma amakenga afise izo réacteurs zikoreshwa ibyo twokwita les atomes zantuze za uranium kandi selon uko avyumva il y a les traces za uranium nivyo selon amantuze yabaye novuga ama prospection yabaye arekana n'intara zimwe se trace d'uranium kubera iki mbega tutarihutira kwiga ukuntu tuzicukura ngubwa mbere ngiya twashanse kwihuta ivyo tubona vyo duha amafaranga ivyo vyo duha amafaranga bitera n'ibihugu amakenga ngira twabaye turavyihoza mugabo utworonka abifuza kwicukura mu buryo buboneka bumeze neza hanyuma mu buryo ata incident yoboneka ces matières brites bakazitwara twarondera kwera bakabidukorera kuko la loi est là la sécurisation yayo le transport tout ça ivyo duhiza abahinga bakema ko bikora tukabona ko umusaruro twokuramwo wari umusaruro uzafasha igihugu twobikora igikuru gusa nuko habanze habe les études ziza gukantifia kubabajije quantité nta études ziraba ziza gukantifia quantité dufise kandi nabizo bise bakaza kwiga aussi comment ils peuvent faire les études zumvikana zibona ces réacteurs effectivement les réacteurs de saba ayo les isotopes za uranium izo rero selon uko twavuganye tuko turayagana Rosatom avant yuko tuja mu biganiro nyezina kwiganiro nyezina banyakubahwa ni coopération d'un pays n'iyindi iyi igombiwe ahandi twakora ko tuko turarondera nabo turondera dutangura gushira amabwirizwa yemeza yuko natwe twoba turi sous le contrôle ya agence internationale ya energie atomique ivyo twarabikoze ubu rero niho tugize kwicara tukaganira neza cyane ukuntu bazodufasha gukora ibi mugabo mu majambo yibanze twakoranye twandikiranye ubwacu nuko batubwira yuko ubwa mbere ko les réacteurs nk'izo zibwirizwa une fois itagikora bazoyitora neza umutekano ntangere bayamverope bayitekere neza ko amateka yivuga habe transport yayo uswate niya bivanga igenda directement muri ico gihugu baduhereza izo réacteurs na marame niya vanga ishikira mu kindi gihugu do transit kujya bigenda ifa ko ico gihugu do transit kiba kizi indege abord iciye ngaha ifise les éléments za ma réacteurs
ayo arimo les isotopes d'uranium birazwi mu mategeko niko bitunganijwe ko nuko n'igihugu bizoca mu kiba kiyizwi niko amategeko ayivuga mu misanzu mpuzamakungu que si jamais vous avez même un appareil iza gukora pour des fins pacifiques mugabo imeze gutyo irimwo ces éléments là ahizoca hose ubwiza kubimenya bakaba ko omwe iri ambale de manière bifuje ko zibambare de cette manière là cette fois igacifata urugendo igenda wa hamare bazuca bagenda iwabo pour la destruction iyo ntuze canke bayisubiremo bo batuzanire iyindi kuko ni situation yo kunguka twese bazakora tudandaza ko umuriro hamarato tubagura umuriro uzimbutse abo suppose que twe nato twiyimvye iyacu ishobora kwimba bonyine cyane ishobora kwimba umunyamerika cyane kimba umushinwa cyane kimundi muntu l'essentiel nuko twe elema twe tugurishije ni matière brute. Il y a 6 pays au monde ziri kuri zonyene kugira enrichissement ya uranium ni zitandatu twe ntiturimo nsoba ngo ni mwarishize ngani bazokwemerera ibihugu rutura byaramaze kwiyugarako ntibizokwemerera ico gihe bizogenda kuri ivyo bihugu nyene barishisa twe baduha agafaranga byumvikana ko niyo nyene matière brute nuko tuza tuyifise netso yikubita mu muriro ngo iduhereze umuriro muri énergie nucléaire nibikunda il faut d'abord kugenda kuba traité ibe enrichi cette fois-ci batugarukanire évidemment harimo na valeur ajoutée uravyumva ko ntizo bikigwa cagitigire kwa tuba twamaze kwishora je nibaza izi reacteur zizogenda iwabo zikeneye ko ziba détruit iwabo hama batuzaniye izindi zimwe matière zize ziduha umuriro kandi ni inyubako zimara n'imyaka irenga 100. Hanyuma yabajije nyakubahwa honorable Victor nivyo turafise franchement déficit ivyo avuze n'ukuri turacyari toujours en déficit énergétique du guhiga ivyoza kudufasha nikindi hanyuma yiyumviye n'urukundo ruvuye hehe kugira cette fois-ci twuguriwe imiryango tuje nato gukora ivyo kumbure bari barahishije abandi byagenze gute ikibazo icyo kibazo bise nanje ndagifise kuko maze kona ababikora akwegereye dukore pour le développement d'un pays ngira barumviye imbowe ibihugu biri en voie de développement makope muhora muvyumva yuko les pays ziri munsi y'Equateur nta muriro dufise muhora mwumva bavuga yuko turemeye no kuzotanga uburyo kugira dufashe tureko boronka umuriro ngiye biri mu mpamvu kumbure bugurure niyo brèche tubareke bagiye na énergie nucléaire mais pour des fins pacifiques de telle manière que aussi ba contrôle akabona ko est-ce que c'est de l'énergie ou bien ni centrale nucléaire akeneye amabombe kuko mvuze gutyo mwumva ko ibihugu rutura tumaze kuvugana kubereke energie iyi kandi tuzi neza ko bikora neza nuko hariho brèche je inama nagiriwe mugisha wo kujamo narabonye aho bamwe bageze kuzubakirwa muri ibihugu vya Afrika nukuri kujya bavuze atari Egypte na Afrika y'Epfo ego Egypte ubu kandi butuvugana uyu mwaka 2024 bagiye bagira yindi rutura basanzwe bafise umuriro 61000 megawatts umuriro bafise ureba bongeye yindi energie nucléaire twari kumwe nabo hajya nyene kandi bari imbere yacu gihe bi subscribe cyangwa biyandikisha mu vyereye kuronka iyo energie nucléaire twari kumwe n'umushikiranganje ajejwe energie Uganda twari kumwe n'umushikiranganje bijejwe Kenya twari kumwe n'ubijejwe mu Rwanda barungitse ubundi muntu ajejwe ivyo naratembereye amashuri kuraba ariko bariga nta murundi n'uyu yararimo ariko arigira energie nucléaire no twarungitse kwiga umuyobozi mukuru wa Regideso yari yagiye mu bindi yari yarungitse n'undi rwego nk'umusirikare yagiye kwiga igisirikare ayiga amahirwe yo kugira formation ariga bimwe muri ivyo ariko nta coopération
yari bwabe kugira iturungikire abantu baje kwiga ariko maintenant aho twisuscriva tumaze kurungika déjà 15 personnes kwiga formation académique n'ubu tuzorungika abandi batanu nibaza yuko déjà ni opportunité nawe erega barifuza ko badandaza umuntu adandaza icyo afise ubwo buhinga babudandaze mbwa butotera ingorane kandi twaratembereye n'izisumba capacité iyi aho duheruka ejo bundi 2023 tweretse capacité sumbi tuko turarora 2200 mega ukayibona ukabona sans incident iproduza ubwo nyene umuriro ikaringa kandi n'amahitsi bijya bintu by'igaze bijya guturna les machines ama machine akomakomeye usanga ko aturinishwa n'undi bwoko bw'ama bwa carburant usanga bakoresha abakeneye gushusha amazu ugasanga bakoresha ibyo nyine ahantu hakanye byumvikana ko ya 1200 mega kandi yari ahantu hatonye vraiment ntanza karuru yari ahantu moins de 20 hectares ndavye hamwe twashira centrale solaire hari 20 hectares ni moins de 20 hectares nibaza yuko dufatiye opportunité ko buguruye turabe ko twashemina nabo hama turabe ko tworonka uwo muriro kuko tuko twese turi muri course yaba za Uganda za hehe ni bihugu byinshi bibanye tuko turabona iyo energy kugira ize idufashe byo duterare twava twibaza cyatumye natwe tutaja mu bandi ngo turondere umuriro nk'uyo diku uza kuduha gusumba uwo centrale hydroélectrique woduha dukora centrale de 50 mega nininya yakozwe sur régional de 80 mega tuzogabura 26 arikumva ko diku ukaronka centrale ijamwo amantuze nka 200 mega bakaduha nka amantuze ama réacteur ya 50 doit 200 mega ça va bikunze ko baduha même plus ça pourrait aller mais je peux vous signaler yuko en marge y'ibiko twako turakorana urumva yuko agence internationale yo ngarutse hahandi mwe mwavuze nyakuwawa yuko batifuza kubona ibihugu bitera imbere nabyo bipfuza ega hari kuvuga peut-être ukagira na action contre ni kuraba mugabo tuzoca myanya y'intoke tuzohita ndayivuze ku mpamvu y'iki hari wasanga hari de clause bati burya agence internationale d'énergie atomique ni kwemerera kuronka 10% ngo kuronka umuriro centrale kuronka umuriro wa énergie atomique au-delà ya 10% de ce que tu as déjà ikiri installé uba tugiye ngo turonke 10% uri installé ngaho turonka modove uba hari amabarize atuma nimutera imbere hatera imbere abateye imbere mais on va passer kuko tuvugana nawe batuye ko on fera tout haboneke umuntu wa 200 megawatt umva ko n'urugamba bw'ibihugu birutura n'ibihugu rutari ubw'ingwano bw'imiheto n'iki mugabo nyene muravyumva ko kugira tuzoduge tudeveloper nukuri na hacu mu bwonko bwacu mu maraso yacu mu nyama zacu gutembera twumve ko hatemberamo development y'igihugu bishoboye ko tubizire bitabaye yuko ntawe uzotureka ngo dutere imbere ngira hari impuwe batwumviye kugira barabe ko ibihugu nawe byotera imbere kuko hari n'abandi bazogira centrale énergie nucléaire cette fois-ci izoba d'expérimentation à côté izokora les Canadiens donc les Canadiens nabo barazikora kuvuga wariyandikisha hari uyamaze kwiyandikisha handi pour des raisons peut-être z'inyungu runaka tutazi ariko mumve ko n'urugamba nayo mpamvu hari watubajije eske ni ryari tuzoronka iyo ni ryari turakeneye idate banyakubaho mu byo twumvikanye bavuze bati coopération ije ahabona niyo yiyi hama muze tugire feuille de route bazosha baza vuba tugire feuille de route c'est partant iyo feuille de route tuze tukarambega igihangiye twebwe nijya turondera
tujane mu byo mukeneye tunyarutse mbwa ibyo turondera nikijya tuzoya en place mizoba hehe tuzobafeza circuler aussi le Burundi bamaze kuza nk'icuro zibiri tuzobafeza circuler barabe ni hehe twoyigira pour dire que même maintenant la zone yaho tuzishira ntabwo turayimenya. Voilà la coopération izo bitanguye effectivement ukuri kuboneka igihe tuzokwemera coopération yacu nabo muri ya énergie nucléaire. Aho tuzoronkera urwandiko rwamaze gusinywa neza iyi ratification tuzorungika officiellement ubijejwe umushikiranganje birungike hanyuma natwe twongeye dukorane nabo wese twazi tubega ko officiellement tubarungikire twarakoze ibi ni muzere tubandanye ko l'équipe iriyo ko nayikeneye amafaranga muri iki gihe ikeneye amafaranga yo kugira yunguke muri ibi tukora partenariat public et privé ivyo tuzobivugana. Nibaza ko biri mu vya bindi kumbuye na nyakubahwa mukenguza amateka gasunzi yabajije juste pour la sécurité la distance n'inyubako ibyo ngiye tuzoyimenya ufira mesure tubaje ngo dukorane kuko aho nagiye effectivement kuyiraba nari bikijya gisagara ca Saint Petersburg paratujana aho rero bayikoreye nararenga imihana kweri ngo nshitse nabonye zone yayo aho yiharije iri ubona ko inzu zihari zo komuniza abakozi mugabo sinihaye inide yo kumenya ke rayon ihari yaho hari iyo unité nahamazure cette fois y'abanyagihugu atangurira ivyo kumbure bizoba ko bavuga yuko hazoca haba n'ama échange d'expérience n'abatekiniciens niki equipe déjà iramaze kujaho tuzokorana nabo hanyuma ivyo byose tuzovyiga bisaba ko tuyijana ahantu tubona ko hari elwanye tuzobikora tubona ko yobana n'abantu ku buryo tuzovyiga ariko n'ibintu ofira mesure tuzokorana nabo dusaba ko haba une distance entre les abanyagihugu asanga tuzovyubahiriza. Hanyuma nivyo iranium harabaye prospection iraba selo mu nyigisho za mu maresultat izo ntuze zabaye baratweka kuya de trace cette fois-ci abakeneye ko baba recherche ariko nta muntu numwe araza tuya ngo ni mu recherche ya iranium hanu ariko nuzoza twe tuzokwisunga amategeko hanyuma tumenyere zone twe tuzi hanyuma tubonye ko dukwije amategeko tumwe genda ugiye cette fois-ci recherche hama turafise usiyeja Vienne muri l'agence internationale ya énergie atomique tubaze biba bikenewe hama tubikurikize et surtout ducungere aussi pour la protection bijya umuntu azoba ariko aragira ama sondage ntahave kumbure atwononera kumbure ibidukikije ibyo on fera de sorte que tubikurikirana. Nyakubahwa icegera ca mbere oya kumbure sindashikira abandi nabisanze nasimvye yavuze nyakubahwa mukenguza amateka Ndotura yavuze amakenga ko haba ratification mu mise en œuvre ntiboneka ariko biterwa niyo mise en œuvre nkuko urabona tumaze kugira nk'i ratification kemezwa gica gikurikira nuko dukorana nibaza ko gukorana nabo biri mu action iyo mise en œuvre tuko turakora effet de route gushikaho dushikira juste ku kintu nyezi natwifuje gukora sinibaza yuko twoyizana ngo muyemeze tubafatira umwanya mufise combien uri cher hamaze tuja mu kabati tubiki oya duhugira dufashe mugo hari usanga hari aho ushika hagati ugasanga hari agahaze rero tugahaguruka tukaraba ku nyungu z'ibihugu tweza tukaraba ku nyungu hari binyaruka hari n'ivyoteba ariko byose ngira ni ku nyungu sinibaza yuko hari woteja nk'iki je kinyarutse bakananyemerera niyo Fedorute akayimpa nko mu mwaka umwe twabihejeje bagatangura iwanje yo ari 6
ariko tuzokorana turabukunda twameta aussi en application iyi ratification. Niyo mpamvu mvuga icyo tuzotangwa ni feuille de route, d'abord tuzoyibaha hama tugiye feuille de route icyo tubananya rero ya magroupe ukuntu tugo turakora twavance kuko la fois dernière barigeze kuza turatumira abantu batandukanye nanasabye ko badutumira na les deux chambres nabo baparticiper kugira cyane badukura makenga dufise cyarakozwe sinzi ko harawe baratumye mu deux chambres sindavibuka ariko bari baje barakora mu gihugu. Kibazo nyakubahwa mukeguza amateka Jean Marie abajije ni nk'ico ngira sinzi ngira nagerageje kwishura ko tamutegetse aravuga solennellement yuko dufera niyo ndavuze yuko mu gihugu cy'u Burundi ma prospection yabayeho hariho les traces d'uranium. Harakeneye cette fois-ci ko haba ubushakashatsi bwimbitse hama tumenye quelle la quantité. Est-ce que ni quantité vendable ni quantité ushobora kuvuga ati umuntu yohurumbira icyo gihe duheze duhige abaza kugira exploitation naho tuzogira des démarches kugira turabe kugira duhamagare uza kuyimba tuba ko twaciye mu kuri kuko ni ikintu qui tellement délicat de telle manière que ushobora kwihamagarira une société yaza kasanga ibikoze idafise ububasha idafise ubushobozi buboneka ikaziga dutobagura imisozi nka kujya batobagura aho bapima nikere akigira ugasanga peut-être abishize à ciel ouvert hamwe usanga bishevyiradia abantu ahubwo naho guproteja gushika turonke abahinga boza kudufasha kugira ama étude ariko nanje ndifuza ko toshika kuri etape igwiga abahinga baza kudufasha nzora mbega hasabye iki pour faire ama recherche hari ibihugu bya Afrika byagize recherche kuri uranium bagize exploitation kuri uranium ngo tuzohigana des coordonnées tubazanye tugire gute hanyuma tubone ibikenewe binakenewe dutume le gouverneur asiège Vienne nawe aturabira ibishoboka hanyuma dusanze ata mpamvu dutume ko des sociétés ziyemera zisanzwe zivyimba zize tubwiye dans l'entretien étude demande rien nuzana ubumenyi agakora les études hanyuma tunamurihe washaka ahubwo igihe bikoze neza tugasanga yo na exploiter neza akaburi cette fois-ci aza kuexploiter gutyo ces investissements zigashaza muri yagirishije recherche akazishira no muri exploitation gutyo agacakora akazi kiyo ntangorane hari retour sur les investissements y'amahera akoresheje muri étude bamubwira ati ngukore uyibonye ubwo tuzokumvikana ku buryo twese turonka inyungu hama uzo kwirestitiwa en principe agize les études agasanga zero nta gihari na nica twishuza agenda uko yaje agaca yitahira nasanze atakiriyo cyane sanze hariyo dukenye tumanzana ivyuma runaka ngo nze ku exploiter ko nosanga mpomvye Abatuaje ko niba harakozwe ivyigwa tumubwire ivyigwa ko bingana ariko nta vyigwa vyakozwe ku buryo tutovuga quantité yakozwe hari hanyuma si bishoboka tuza kutugirira iyo exploitation non plutôt iyo énergie nucléaire twasanga afisemo ubushobozi bwo kugira recherche pourquoi tusombwe ati tugire recherche ko ni nawuzi no guproteja gira recherche hanyuma nato twigishiriza abantu ajane n'abantu bacu bagire recherche yaduye ati mufise ubutare bungana uku twumvikane kubwo exploiter uzoduha gute
uzotugurira gute byumvikana ico gihe cyo tumuhamagara ati ngo twumvikane utugurire n'inzira izodufasha byinshi izodufasha kwiga ko haraho tugirira ama étude muri ibiganiro tuzogira une fois ratification yabaye yasinywe nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nawe yatubajije ibibazo nishaka ikibazo nyakubahwa ca quantité tuyimenya habaye recherche ntayiraba ariko les traces ziriho n'imitumba ziriko kumbure tugize bashobora kutwibisa imitumbi hariyo muri Bujumbura hariho muri Bubanza muri Kirundo je crois aussi muri Muramvya hari ahantu hari les traces d'uranium sanzwe yizwi ko ihari hoba gusa les études kugira mu nyuma tumenye quantité hanyuma iyi ratification kandi nkuko tubona abanyakubaha nuko ije juste kugira badufashe que si même tutoba dufise uranium bakaza bakadukorora tukabagurira si bibi du moment que uwo muriro uzoba uri munsi y'imiriro tuzi ya centrale hydroélectrique wo tuzuzimbutse gushika uyu munsi ni wa 5 cents turiko duhabwa na Sinerac hanyuma uyu ma convention twagiranye wakabu wa Rusumo Force ni 6 cents mugabo ubu wo turiko turakoresha ava yuko twugurura icesi yuko Rusumo itanguye turiko tugura 2 cents ni imponjo ariko araduha turiko tugura 2 cents donc umva ko irazimbutse ariko ndabwiza ukuri ko igihe tuvugana naba barambagije imiriro ukwigura ico gihe uwo twagura amahera make yari 3 cents yari wa Sinerac baje ati twebwe c'est moins que ça niko bambye c'est moins que 3 cents umuriro kuntu wogurishwa kandi umva ko ari quantité nini so neke Sinerac mu nyuma yasisanga ko yari amaeta atatu twabikoze de façon oba gufashanya lo sociale dufasha bene bihugu byacu ubwo basanga ko barasubira inyuma gose niho bace baduza kuri 5 cents ubwo urumva yuko uza uri moins de 3 cents bo tuzanira na 1000 mega bishoboka twakira tugaca duhigaho tugurisha ko hariho kusigara ngahi wacu kandi twabishobora ko n'ivyuma turiko turakora birashobora guheka birashobora gutwara uwo tugurisha cyangwa uwo tugura hanze turavye les installations turiko turakora ubu ku marigne de transport d'énergie ariko agenda muri Congo Kamanyora yagiye muri Tanzania niyi turiko tubaka ija au nord nayo ni izodufasha ni a double terme izodufasha kubyo tuzogira ugenda tukagira nuwo tugura dans l'immédiat tuzobanza twambike ko ivyo dukeneye nimba rukuzana tuzoshaka ibituzanira hanyuma à la suite tushobora guca dushirako natwo kugurisha aho kuri ayo mapirone asanzwe ari installé aho hanze ha muri Gitego bwiko ari pirone kuno ziri installé urabibona nivyo abo twe twarungitse kwiga hanze ni 15 abari mu gihugu tubarondeye uwo maze kumenya umuyobozi dukorana wa energy wa Régie des eaux yaravyize ikeneye no kuraba ko ariyo mpamya bushobozi yaronse umugabo yarize muri iyo bya energie nucléaire ariko ku ma technologie nucléaire hari abandi bavyize hariyo nko mu médecin ari ngaha dukorana muri ibinyene yize yispecialize muri ivyo hanyuma il y a aussi des formations zigeze gutangwa no bakunda gutanga kuri badufasha pour protéger muri protection civile kugira amantuze bashobora gufasha ariko tuko turarungika une équipe yaragiye ni imyaka ingahe ni question peut-être de kwirensenya nkamenya so diplôme ni après combien d'autres est-ce que ni 3 ans ni 4 ans nico nomenya
mugaco no babwira ko nuko effective tuguma tuyiduza twarumvikanye ko tuzaturaba hase twasi 5 ku mwaka bagenda biyongera ako nugo biruko nugo boyidukorera iki gihe kanatanda ko dusohora nibo twobikora ku nyungu zacu twese baba bafise des éléments ariko bikurikirana ngaha babo natwebwe tuko turavyiga mugabo baripfuza cyane yuko biba vyiza ko tuba dufise les équipes sur place ko abacu ariko biga twabasavye ko kudubura izo bari esheke bagende bige bamenya ntibadubure ngo ducereze gutyo uyu mwaka no tuzaturika abandi 5 nivyo nyakubahwa cegera ca kabiri kugira bije mu ngiro ibi tuzobimenya ariko ku feuille de route tubyanditse equipe disciple izoza hama turabi ibikenewe c'est à partir de ce moment bo tugira ati ubure tubona ko twabonye n'amasite twotangura en fait c'est juste l'ouverture de cette coopération ije guconcrétiser ibyo twako turavugana nabo mugabo cette fois-ci iyi document abonetse n'ukuri ntibotsa cyabatoye igihugu nticyabikeneye cyabona ko umwanya kumbure bataye ariko ndizeye uko nkuko mwifuza ko turonka umuriro bizo kandi nongera nizeza mwege muserukiye abene gihugu nizeza kandi abene gihugu ko sécurité iri garanti ntihagire umuntu asimba umutima kubera izo unité zo ziri installé mu gihugu twozana icoza gutuma kibahungabanyiriza ubuzima ahubwo twifuza icoza guhindura ubuzima bw'abene gihugu tubonye ikintu icoza kije kubahungabanyira ubuzima tuzogihagarika hanyuma tube uko twahora hako kumburi twoza gusinzikaza ubuzima bwabo nta makenga mfise kuri sécurité hanyuma mabaje na gute kumbure hoba protection de lac nibaza umva tuzobikorana nabo ko murumva ko anje ntari umuhinga mugabe iconzi cyo nuko tuzoba kandi nzo kwa mahafi kugira ngo n'ama formation ni amanama tugiranye nganzo bandimwe na equipe zacu kugira nzo ndako atagasoba ntitwirukire cyane uburyo cyane kwirukira le développement tuzi ko ari cyo byo konera bene gihugu mugabo je garantie ndavyi abo twari kumwe bashikiranganje bagenzanje bari muri course yavyo nkaraba nuko banyijeje la garantie ya 100%. Évidemment ni hagiye kwitura muri centrale ngo ndagiye kwiturayo abibomore ico bambwiye gusa bambwiye yuko a moindre pépin directement ica yizimya yo nyene ica yizimya tumvikana kwako nakandi kabirya kugira aba protéger réacteur ica yizimya du nibaza yuko nta makenga byo dutera cyane bizaba ibintu bigezweho by'ibinjana turimwo apana ya masantrale ya kera encore moins nitwivuza no kuzana centrale d'expérimentation yo biri nshasha propre pour le pays ahandi atazi hari ko ari gihe usanga itameze neza ugasanga nta nyungu nyinshi tubikuyemo yabaje ikindi kibazo nibyo gikomeye gute mbega abaduserukiye basinye mugabo ntibashire ko amazina yabo nukuri ngira kwabaye kwihuta kudasanzwe kwabaye kwibagirwa kuyo kutawukirwa bari gushira amazina ko no muzindi ratification yashiraho amazina yabo ariko ico nzi nemeza nuko marayo manama yari kwaraba ya manama bera hariyo nandi manama ariko bera handi muramubona ukuntu boroganije amanama ukuntu haba mu myanya imwe ugasanga uva ngaho uje mu yindi kandi kira noneho we yagira afata urundi rugenda bandanye nibaza yuko uyasinye ku ikoto y'u Burundi mushikiranganje wacu tuzi ntabwo ari ikintu na natoye ahantu ngo nze guhenda abubahwa ico gicumbu naco nokora ariko niyerere yabaye ariko twizera neza nuko umutumo twarungitse yarungitswe n'igihugu abikorera bizana kandi tuzi na signatire twizeye ko ari we
muravye na lettre de transmission nuwo nyene yayibarungikiye igihe bija muri lettre de transmission muri leta niryo kumbure twaba dufise niwo mushikiranganje yabirungitse muri leta hanyuma leta nayo ico irungikira les chambres kuko yari yizi neza source ya document ko ntitwakora ico caha ngo turungikira document idafise source hanyuma ikindi naco une fois le document ibaye mwatwemereye izo baratifiye kandi no kuratifiya izina zo ratifiya le document kugira ije en activité ijeho nyinshi we mukuru w'igihugu ico gihe tuzoitanga iri ratifiye nibaza neza ko sino kubahuka ngo nzane ikintu tutazi neza umuntu yayisinda amakenga mugabo tuzokorana twibukanya kugira ngo mu bizoza umuntu ayame abona ariko asinya gute ashireho izina ryiwe kugira bitere amakenga nibaza ko ari ubli kabisa ni ubli niko bimeze mwodutunga mugabo twibaza ko mukazoza ati ratification amazina zo ariko y'abantu babiri basinye kenshi hakunze kutaja ko gusa makashe bwa amazina araja ko na titre ico bakora kikajako tumvikana ariko je iconzi nabo tuzi twisaba imbabazi tubabwira yuko tuzosaba mukazoza ntibisubire hanyuma ariko turazi source du document aho je iva sino kugira kumbure haruwo bibaza ati kumbure no kugira ngo ntibumve ko twagize amasezerano nta utuza kugira amasezerano n'igihugu cyari cyose ko hari yabibaza ati ubwo suko bagiye mu Burusiya oya twebe tuzokirana amasezerano ukuri kweze nabo umunyamerika tugirana amasezerano kibiza gufasha abene igihugu dukore umushinwa aje ku bizoteza imbere igihugu dusinyiranire umutanzania dusinye umuganda dusinye niko bimeze ndibaza siyo mpamvu kumbure yuko izina ryabaye oublié oya ni oubli simple twibaza yuko mukazoza ariko tuzobikosora nyakubahwa icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka nawe yatubajije tubazo yego le texte d'application nyakubahwa biri mu bintu twambizaje ko zijaho le plus rapidement possible iya bwirizwa yaciyeho ngo byasaba ko dutora abahinga batandukanye harimo n'inzobere zize ibintu nk'ibi bitandukanye duce dushira ko n'ijya autorité twavuga ariko umugi twaramaze kuwushiraho uri kurakora kugira utunganirize ibi texte d'application yabwizwa mwado ntibyoroshe gukora isaba abahinga twagerageje gutorokanya abo dufise n'abava mu bindi bisata n'abikorero twabo bafise ubumenyi kugira turabe gute kuko nabo barakenewe igihe bazobakeneye kubaka kuzana ivyuma biza guterera kuvura indwara za kanseri singo si leta gusa n'abikorero twabo bafise ubumenyi nabo twararondeye abaza kudufasha kugira turabe ko twogira texte d'application ibintu bigende neza ku buryo nizagenda neza ico gihe tuzobabwira ko twazishize mu ngiro le texte zihari hanyuma niyo autorité ikijaho irimwe abantu tuba neza ko babizobereye imwabajije kandi nyakubahwa cegera ca mbere mbe ntawozana abahinga bakaduformera ngaha abahinga bacu abahinga bejo mu gihugu kandi boforma benshi ndibaza yuko byo tugora sindi mu mugenzanje yivuga neza gusumba aba ibyinyigisho mu mashuri yisumbuye na kaminuza ko la formation pareille ikeneye donc baba bafise cursus ufise les cours A B C D bagiza kwiga est-ce que tworonka abahinga koko twohemba bakaza kuzitwigishiza ngaha tukagira iyo université ico gisata ko ni formation académique akaza burya tworonka abahinga ni kibazo ariko ubu twaronka nyene muri iyi façon ya coopération
y'ubufatanye bwacu gukorana neza ku Burundi n'Uburusiya bagenda ku buntu bakaja kwiga nibaza duhize nk'aba ngo baze byo bitunaniye ntabwo tworonka abahinga boza kutwigisha ko usanga ari ibintu bisaba ibikoresho tudafise kwiga ni kimwe hama kwaplika n'ikindi hama n'amakuru ari variye ntanazi uzosanga ahubwo natwe ari bwa mbere tuyaronse uzosanga atabantu atanzobere dufise kuzana umuntu ngo acaza kuguforma cyaguma ngaha twomuhemba gute byogenda gute byogorana ariko dufise nk'abari bien formé igisata kikogurwa muri kaminuza byo bavyiza cyane gusumba mugabo dans l'immédiat sinibaza niyo mpamvu dukora nk'abandi tukabarunga ikagenda mwige hama muheze muze mudufashe kuburyo nibiga neza bakamenya barashobora kumbure kwigisha abandi ngaho fira mesure kubyo turiko turakora nivyo bikunze kubona ko bitwara uburyo buke cyoshoboka ariko ngaha d'abord n'imfashanyo ikindi namakuru kumbure toronka aboza kudufasha kugira ngo tuyishire muri kaminuza y'u Burundi baheze bigishe abene igihugu y'ucacu Burundi mumbabare sinzi ko nagerageje kwishura nagerageje ko nshoboye ariko ibindi cyo ndabemereye muzuba mutubaza meme en dehors ya plénière twishuje so dushoboye hanyuma nihagera ko tugira kumure naho tuzabamenyesha ati ba bantu twarakiriwe twifuza ko atere date ariho botangura gukora ikorwa nyeze naco kutugirira iyi centrale i energie nucléaire nonge kandi gushima nyakubahwa mukuru cegera cambere cy'umukuru inama nkenguza amateka murakoze cyane